Niwo mwanya niba atari wo mwanya waracere niba utacerewe niwo mwanya Ndahirwa arasemera ati nimukore nta handi hantu namwe ukora gutera imbere atari gukora atari gukora amako mu mpunzi ntabwo nifuza kuguhomba ni wewe mwiza mama kana kiburundi mama me and your slave and I don't need a freedom no in my life in my life my daddy don't go oh mama Bakunzi ba Roxy TV turaramukije nkuko bisanzwe kuri micro ni jewe na Naomi uno musi rero Imana nabazani mutumire adasanzwe nyakubahwa boss karibu sana witondora bakunzi ba Roxy TV Yo can call me Momo Melody guys mwamenye kubera indirimbo zitandukanye nka Feeling Legend Karima rirenze ravyemeye bebe n'izindi but today Ivyumuziki sinzi ko nawe hevye cyane ntawe hevye ariko ndashima ko ndizira rya Momo Melody thank you so much ugiye kunyumviriza no kunyitegereza nyuma y'igihe kinini mutamona kuri kamera ariko ndashimiye cyane nawe ko wampaye kaze na karibu thank you so much Karibu sana Momo Melody je namumenye kubera umuziki ariko no munsi nako ndatembera ahantu mu Kamenge Momo ahantu ndagusanze ni hehe ari mu Kamenge kote ya Gituro mpande aho bita kuri Mendeve exactement urenze limitere mu Kamenge kuri Gardinor ya ese Momo nimba atari banga ahantu nagusanze nasanze utari mu muziki wari mu bikise oya nta muziki wanzanzemwo inyuma mbere y'igihe nawuhevye jewe birazwi ntabwo ari banga akazi nkora ubunteka imitwe y'impene niyo nkoreramo n'amasosiso barabizi utuntu two gufungurira mu kabare ariko specialite ni umutwe w'impene ibindi vyiyongeraho n'amasosiso n'ubuguru bw'impene n'amabrochette n'utundi ariko specialite yacu ni umutwe w'impene kandi ubikora neza cyane ese Momo abatakuzi Momo Melody ninde Momo Melody n'umugabo ni imvukira y'Ikarusi ari Bujumbura muzi nk'abandi bose agwana n'ubuzima bugoye bw'Ubujumbura n'umuntu haririmbye indirimbo navuze zitari zike kandi bakunze ariko mu nyuma za gusanga atampana afise cyarabiheba uno muzi bakaba mutazira umutekamitwe doze mine umuntu umusikama umuntu w'umubeshi ariko umuntu ateka Bujumbura haba ubishaka ataba ubishoboye ubishaka ibintu nk'ibyo ubishatse kubijumbura niko bavuga cyane bavuga ubishoboye nkaba ubishaka ikirundi kiragoye man bakunzi ba Roxy TV tunyihanganiye ikirundi ncoroshe okay Momo Melody watubwira umuntu w'umushinga ntahe waragiye mu muziki ndundi hanyuma mu muziki ndundi ubona ko utawushoboye ariko urafise abafans kandi abafans babona ko ubishoboye gute wewe wiyumviriye kwisuzuguza sinigene no cishura ariko ijisho ry'umuntu ntiri gushimira umugeni bafise uko bamo nabo uko muri bakashima ariko nanjye siko nibona bo barashima ariko kumbureje sinishima kubera yuko nabiretse nyene ko nabo yatavye nshoboye atatara mfise maybe urayifise ariko ndashima ukuntu bari kumwe nanje atagaye mu karimo ndetse bakanasupportinga n'uno munsi ivyo nkora ntegeje imbere n'abafana banje ivyo akora Momo Melody uno munsi atejejwe imbere n'abafana biwe kandi ciza nuko umufana wiwe ntiyamuhevye kubera yahevye umuziki yabananje amukurikirana no mu bundi buzima niba abafana bo ku mutima ese Momo Melody nihe wakwe inspiration kumva ko utangura ibi bintu byo gukora imitwe ubukene nibwo bwampaye inspiration oya ntiwakenye wakenye mwibarabara gusaba antukati bikirundi birumvikana Naomi wewe urasetara runaka urayicaranye ngaho nturiko urayikoresha ufise ibindi uri kurihatira mubona bitinjiza no kuvuga muri cya gihe uriko urabona ivyo uriko urakora bitinjiza inzara itegereza kugusanga ikaza kukuramutsa rero jewe icyatumye mpagarika umuziki nkaje gupambana n'ivy'imitwe y'impene kwari kubera yuko mbona nkeneye amafaranga kandi ariko ndayaronka ibuka yuko umuziki ukeneye amafaranga ukenera kuwushiramo amafaranga n'urugemwe rukenera kuvomerwa rukenera amazi menshi rero icyo bashatse gukora kwabaye guhagarika kugira ngo ndimwo rundi rugemwe
rutanzamo amazi menshi. Wabaye umupapa uhitamo kubona yuko ibyo ukora atari wa muziki kuko umuziki kunguka. Umuziki ni for example ni nkuko ufise abagore babiri. Umuziki ni umugore kandi w'umuhabara afuha kandi asara dépense nyinshi. Nje gituma rero nafiye ndisidani aho utari burare wahava kare cyangwa ivyo udashoboye ntibikuze gukora ivyo ushoboye. Ndasubira no munsi ntahagaritse umuziki nkandi mu bindi. Ego. Momo nka wewe Momo Melody uriko ratubwira amajambo nkayo bisa n'ukuri kura décourage aba bapeti basanzwe bamwe bato bariko biyumvira kwinjira muri carrière musicale kubera ko niba abana bazi ko mu muziki ari gutwenga ari kwinjoyinga ese wababwira iki nka Momo Melody wabiciyemo imyaka myinshi? Jewe nta muntu noci intege wari wese ivyo yoba ariko arakora ivyo ari byo byose ntawe noci intege kubera yuko chance yimbwa siyo yinka. Jewe aho byankiye abandi barashobora gukunda kuhaje ariko monami mugenzi wanje mwene data ndisiyo hose ateko bitazopasa atamafaranga ufise bisaba ku muziki ubu ufise mani muziki ntibizopasa udafise amafaranga kubera yuko promotion kira amahera video process kira amahera clip kira amahera promoter wa Facebook kira amahera buri cyose n'amafaranga without money nta namushaka navya bintu byanyu mwigira byo kwinyegeza ngo muri ko tuzo kwambara neza tuzo video process ugena na taxi juno munsi urasanga muri bisi cyangwa ndigendera n'amaguru ndiko ndipambana n'ubuzima kubera yuko sinzi ntacyo bitwaye uwo twohura akantu nkwenga je mbona menga nikijuju ego rero ntawe nodekuraja ngo nabihere ahubwo ndabatera intege cyane ariko akazi yuko afise ahandi akora amafaranga yisumamo apana ko hanga ijisho ijana kuja mu muziki. Yo ni impanuro yagusaba Momo Melody. Ese Momo Melody kuva aho urekeye umuziki ukinjira muri iyi carrière yawe yo kudandaza imitwe y'impene. Yego. Cameraman ngira Momo Melody atuzanira umutwe tuwumve kameme ndibaza ko atari ya mitwe yindi tumenyereye. Oya. Reka nzaje tubereka ingene umutwe wawe uba utegura ingene ufungurwa tutanye n'ubuhamya ingene umutwe wawe nimba izobyoshe cyane. Yego. Bakozi ba Rock TV ngira mfungure nje n'ubayivuga yuko byoshe cyane kandi ndashima Imana. Ego. La majorité y'abantu bashorera banteza imbere batuma uno munsi ubuzima mbamwo mutababugumye nkuko byari imbere ukiri muri carrière musicale. La majorité n'abafana abantu baza ndetse bakanasaba kapera ndi ku kazi basanzwe banzi kwizera ry'umuziki naco gituma je umuziki naho no uhera completera umuziki sinzovuga nabi kuko hamwe vyoshika nka uvuga nabi niko nabandi ko nagerageza guponda ibere rya mama ryanye nkica bisigura ko umuziki umeze awugereranya nk'ibere rya mama wewe. Ese mama na benshi uguriye imiryango myinshi wampaye byinshi mbese ntawo nahevye uzonagaruka ariko arondera amahera birashoboka yuko vuba ushobora guhasora Karine kandi Jeunes ryarindi tarani yindi ntaho vyahigiye. Mama jewe mu bafansi bawe ndimo vraiment kandi urazi kuririmba urashoboye. Jewe kuri jewe ndiko ndumva uriko uravuga ngo umuziki iki niki ndumva ko bimbabaje parce que wewe mu bantu dufise ngaha mu gihugu ndazi no muri commentaire nibaje barashobora kubivuga abantu dufise ngaha muri iki gihugu baririmba neza bafite ijwi ryiza Momo Melody urimwo nico gituma jewe nk'umufana wa mbere ndisabiye basha nahe umuziki azogaruke. Naradisevye abantu batari bake kusanya naradisevye ntibaryohewe ariko vyabaye ngombwa kubera yuko ubuzima sometimes buratorienta nasiguye impamvu vyabaye ngombwa yuko nabitahuye yambara nibi rimwe na rimwe mu buzima urabikiruta ikindi ntabwo nawehevye umuziki bamukurikirana abandi baririmbyi ba Dramati ba Design ba Fernando Cerebre n'abandi benshi ariko naho inyumuraje uragarutse aho nzozira hose jewe Jeunes ryarindi mbese nagize experience isumbuye na Revisi. Momo ngenda kusaba ikintu kandi mbabarira warigeze kuririmba si byiza yuko no kuriyesha umuntu nka wewe basi mu baririmbyi bakera dufise urimo kameme utama ya kapera imwe basi indirimbo ushaka indirimbo yose ushaka iwawe
reka turirimbe feeling Burundi ya lady you know you my feeling I need you on to the feeling oya Jesse no guta Aira uryohe jamata uzumbije wasakaranga uryoshe kurusha ifaranga no kudadadekiwe ni namba ntabwo nifuza kuguhomba ni wewe mwiza mama kana kiburundi mama me and your slave and I don't need a freedom no you know my life in my life my daddy don't go oh mama utarazi mama Melody akayumvise iyo akapera ndazi nabazoca mukunda kandi nabazomusaba kugaruka muri music yacu mama Melody wavuze iyo wavuye uravuga icyatumye uva muri music ko byavuye ku buzima ubona kumenga ntiburiko buragenda neza ariko ese ubu aho uri naho ugeze kwiyo mitwe yawe uri kurakora ubibona gute ndabibona neza mbese ndanashimira Imana n'abantu yego birengagiza aho boje kugurira ku bandi bantu kaba ngombwa ko baza nk'abaserva jewe nk'abaservice yanjye yego nibaza yuko sinovuga ko ari bibi kuko ari bibi mba ndi mu bindi cyangwa se mba ndi ngaha kandi ntima warateye imbere nk'uko ubibona nuko ndashima Imana bimeze neza si neza cyane sababu mnajua sisi binadamu hatutosheki ntabwo tuja hatutosheki navuga gute mu Kirundi ni abantu ntitwigera duhaga dushima duhaga nitwuzura nico cyaze kuvuga mugabo ndashima Imana okay nka mama Melody uravuga ngo ingodo yawe ni umwuga wawe bisigura ko we mama Melody kububayeho ni kubera umwuga wawe no guteka imitwe kwawe mu gisagara cya Bujumbura Niki kintu wabwira abajene bicaye muri uno mwanya babona ko batokura amaboko mu mpuzu ngo bakore ego birashoboka uno munsi wewe umugenzi wawe ukurinde gasarabwayi ni tuntu wihereza unwa niko kantu kagezeho agakike ka bibiri birego birashoboka yuko wewe ushobora kuba hanze famille jijo uri hanze famille birashoboka ko ushobora kubura igisoro kwije 25 na plus de 25 uri igisoro kirwa cicaye kwa se na nyina aho utagirira isoni na sasa tukataha kujya muhira kwa so na nyoko uterewe iminsi irikiragenda iminsi itera ihera ejo uzoba umugabo ejo uzobiki ashobora no gutera inda ni kwa kuba umugabo ejo cyangwa ejo sazokuzinuka kubyo tumvira mu nzu wambwawe kandi umuhare ukuri mu nzu yubatse no mwanya niba atari wo mwanya waracere niba utacerewe niwo mwanya Ndahirwa arasemera ati nimukore nta handi hantu namwe ukora gutera imbere atari gukora amako mu mpunzi cewe uwo mujene yaba yumva yuko kwirirwa yicariye ari sawa nakometse abandanye wa mugambi niba ari byabona uraje ku mugambi wawe mwiza ariko hatera intege cyane umujene adatega isoni ko yatembereza umuhwi adatega isoni nuko yatembereza utumbura adatega isoni nuko yatembereza amazi nakare aho utari burare wohava kare adatega isoni nuko yatembereza imisigati mijo just to make sure yuko aronka agafaranga uko kangana kose akakinjiza akakabika kuhaje kuri wewe Imana izocinzira Imana ihezagira amaboko ariko arako ntabwihezagira amaboko ariko nwa ubusara bwayo nakare mama Melody yavuze ngo Imana ihezagira amaboko ariko arakora kandi baca umugani mu Kirundi ngo aho utari burare wohava kare ntiwiteze gwa mujene we kwejo uzobukiri kwa so ukiri kwa nyoko ntiwiteze ko ejo uzobukironka kagakike ka 2000 iyo ni impanuro ya mama Melody aduhaye nk'abajene umujene ari ngaho umujene azokurikira TV Lox yacu azobibona ese mama Melody nk'abantu batoba bazi aho ukorera exactement kugira ngo ushobore kuba adressa bazoze kwirabira ntitubarabira kuko ijisho ry'uwundi ntigushibira umugeni biyizire nabo birabira bayita kuri resto bar epic ni kuri main d'oeuvre ushitse kuri main d'oeuvre kameramani bayereka hajya bayita epic ushitse kuri main d'oeuvre mu Kamenge direct ana kugoye gato cyo ntelefona kuri telefone kuri 69 057 372 69 subiramo
ndavuga 69 057 canke 69057 yego ucuntora mande tusande telefone yanje bayaka cyangwa ukambwira avant yukuza twagukora commande ugashikira meme take away ukatubwira ugomba uhitana urengana twagukorera ugahitana urengana none namwe murashobora kubashikanira take away ya aho bari ngahe Bujumbura bashobora gukunda aho bari hose ariko barumva ko rukongera ko agafaranga uco vyumva ya Mama Melody nike kibazo warumva ko nari kukubaza ariko nkaba nta kubajije nashimye jewe nta ndashatse kwigira umuyu wayi kuko iyo nja kuba ndi nko mu muziki none ko mfite ibibazo byinshi urazi ko kenshi mu muziki tuba dukeneye ko tubazo tunutu kugira ngo bitufashe kunywana kurusha n'abafana bacu ariko bivanye n'ibihe ndimwe no munsi de satisfait ku bibazo mwambajije waryohewe no bashatse kwigira umuyu wayi kwa nigiki wabwira boss wacu ahari bari thank you so much aya mafaranga waguze kamera waguze trépied amafaranga uhemba Naomi uhemba cameraman turabakozi barenga batanu muri Oxytive urumva guheza yatanze akazi amafaranga waguze bya bindi byose kugira ngo staff iyi TV ikore cyari ukunda ko yagura imodoka ugenderamwo cyangwa se ibindi ariko thank you so much naka déplacement ça duha iyo tugiye warakoze kuba utikunze ariko urakunda abo bandi ba Jeunes batanu ndetse urakunda our plus 257 music industry entertainment yacu wemera gushira mu mitahe yawe maybe nta income iri kiraza ariko kumbura izoza nayitoza we thank you so much kubw'urukundo wakunze our plus 257 music industry kuba kuzi ba Roxy TV rero hari akandi kantu mumongera ngende nanakubwiye nejo no wanakabona kuri stati yanje uzogire partage j'aime na comment boss wacu aho uri respect mtama turakwemera turakubaha c'est la famille muri bwa bumwe muri wa muryango wacu la famille emisitare yagutwenze turiko turategura boss yaratanguje turi mu kabane nta kibazo turiko Mama Melody ni sanzwe twaratanguje umugwi wa sinema ndundi urumva ndisabiye kuba umu actor mama arasabiye kuba umu actor boss urarose mukinyi wa mbere abandi ntibaratangura kubisaba ariko yaragerageje turatangura mugakenera umukinyi ashobora kuririmba I'm the one mukena muri umukinyi ashobora guteka I'm the one rero twarateguye hari filme ya mbere igira isohoke ya Roxy TV ku gatwe ka boss wacu iyo filme yitwa Siyogeno yanje sico nagenewe nabibonye kuri social media rero mutube hafi kuma partage mama j'aime na comment ntidushobora kuyisohora tutarabona za ntege zanyu aho zigeze naho muri ko murashikana kugira ngo tubone ibintu bizima nibaza yuko ico nabwira abantu bakunda plus 257 music industry bavyumvise we have to love ibintu by'iwacu tubikunde tubishare tubikundishe ndetse n'abandi ndakunda ukuntu uno munsi diaspora abari hanze badufukamwo imitahe mugabo twebwe ntidukunda byose kugira ngo bakundishe igihugu cacu abari hanze y'igihugu cacu biriho ari ubugwi bwihaye sinzi no vyita akazi ko gucafuza igihugu cacu ariko ukuri nikwigira gutsindwa n'ikinyoma nta na rimwe ribaho ukuri kwa makwatsinze kwa makuru imbere y'ikinyoma rero dukunda ivy'iwacu tubikundishe ndetse n'abatarabi wacu ibisigaye Imana ihezagire Mama Melody turabashimiye cyane bakuzi ba Roxy TV turabashimiye cyane mu mwanya rero muce mugira j'aime partage ibindi byose bikenewe kugira ngo Mama Melody ivyiwe bitere bije imbere Mama Melody tukwifurije gutera imbere mu byawe tuzobone basi mu gisagara ca Bujumbura usigaye afise ikiresitora gikomeye ca Mama Melody abayisilamu bango inshallah mu bakristo nawo ngo Yezu ngo abikunze Yezu Imana ikunze turabashimiye cyane ciao ya Naomi na mama basezere ciao bye